nje ngaho imbere yanyu kugira ngo ubwa mbere ndabakire muri iki kibanza twanaguriyemo isezerano twasezeraniye Imana ku izina ry'abagumyabanga bose. N'abagumyabanga nyene bahisemo ko igihe cyose ukwezi gutashe bo kwama baninahaza Imana ku vyiza ikorera Uburundi, twongera tuyisaba kutwuhirira mu kwezi gukurikira. None rero mwese batumire bahire, nimunezeranwe natwe kuri uyu munsi w'agahimbare. Uyu munsi kandi ushitse Imana ihejeje kudusimbisha kanga, aho Abarundi bahejeje kwitera iteka ryo kwinagura mu gutora mu mahoro n'ituze indongozi nshasha zigiye kurongora Uburundi mu nzego z'igihugu n'amakomine. Ni kandi akanyamuneza kabirya kuko uno munsi twisize ubundi bwiza buvuye mu nteguro y'Imana ku Burundi. Ni umunsi udasanzwe kuko ku kwezi twateguye kumarana iminsi 3 mu bumwe bw'umuryango w'abemera Imana mu madini atandukanye. Iki murazi ko ari imboneka rimwe mu gihugu cacu, kandi ni igikorwa kimaze kwerekana ico kimaze mu bumwe no mu mibano y'amadini atandukanye ari mu gihugu cacu. Tuje rero tuzanwe ijambo ryo kwemeza ko koko Imana yishura amasengesho y'abasavyi babo. Babatambira Imana bo mu Kayanza ka Gatara bati twarasenze turumvigwa, twarasenze turumvigwa, twarasenze turumvigwa, none Imana irabikoze. Imana yarayibikoze. Amasengesho yacu yo ngaha ku mugwa mukuru wa politike yarakiriwe. Imana ninahazwe mwijuru. Bubahwa mwese mwaje kwifatana natwe muri iki gisabisho. Ukwemera kwacu niko kwatumye dusezeranira Imana ko tuyihaye ikibanza ca mbere mu mugambwe CNDD-FDD. Nuko kwemera kwatumye Abarundi twese twemeza gushira indongozi zacu mu minwe y'Imana imbere yo gutangura amabanga. Nuko kwemera kwatumye Imana igira ikibanza ca mbere mu Burundi. Imana rero ubiriganje mu gihugu cacu. Erega nanone uko kwemera niko shimikiro nyaryo y'ivyo twizeye n'uburyo bwo kumenya ibiriho tutabona, nkuko tubisoma mu ikete umutumwa Paul yandikiye Abahebereyi kigabane ca 11 ku murongo wa mbere. Abarundi ubu turemera ko Imana izira twereka ivyiza amaso yacu atari bwabone. Uko kwemera niko gutuma dushingira intahe Imana yacu uko bukeye uko bwije. Niho kwatumye uno munsi dukorana, kuko turemera ko duhagaze ku ijambo ry'Imana. Duhagaze ku ijambo koko, twemeza ko Imana iguma itwishura ku masengesho yacu. Nico gituma n'ubu nguma ndabahimiriza gusenga no gukenguruka, kuko gusaba no guhozako. Ugusenga kwacu kwatubereye kirumara kubera kwajanye no kwemera, kwizigira n'urukundo. Iyo bitaba ivyo Imana ntiyari kwakira ivyo tuyisaba.